ndabaramukije kaze mu kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Ukumenya ukuri niyo nzira irashe izotuma imitima y'abarundi ibohoka bakanywana vy'ukuri. Ni muri iyo ntumbero inama nshingamateka na nkenguzamateka zibandanya zishigikira ibikorwa vy'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 24 Nyakanga uyu mwaka w'2021 umugwi CVR waratunganije mu ntara ya Muramvya ahitwa Igwasazi ibirori vyo gusozera ibikorwa wari umaze indwi zitatu urangurira muri komine ya Muramvya vyo kuzura ibisigarira vy'abarundi bishwe mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 972 igihumbi kimwe amajana 965 n'igihumbi kimwe amajana 969. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa Sabine Ntakarutimana akaba yari yateye iteka ivyo birori. Amasengesho akaba ariyo yatanguje ivyo birori aho umupatiri yasengeye abahitanywe n'ubwo bwicanyi kugira Imana ibakire mu bwami bwayo. Pasitori nawe asengera abakoze ubwo bwicanyi kugira bahinduke, nayo shehe asengera igihugu. Musiguro yatanze patiri mukuru wa paruwase ya Muramvya yashimikiye ku kigongwe. Ati ukuri ubutungane n'ikigongwe nizo nkingi z'amahoro. Yasavye ababuza babo gutsinda ishavu batanga ikigongwe naho batoba barinze kugisabwa. Turasabwa kurekura tutarasabwa ikigongwe kuko urekura niwe ibigirira ineza bwa mbere. Ubutarekuye ntakira ku mutima. Kahise ko Burundi karaduteye ibikomere vyinshi, ubutarekuye ivyo bikomere barigumana kandi bigirira nabi wenyene bikagirira nabi n'abafitiye inzigo. Ibinogo rusangi 9 bikaba arivyo vyakuwemwo ibisigarira birenga igihumbi ngaho muri komine ya Muramvya mu ndwi zitatu. Umugwi CVR wari umaze uhakorera. Buramatari w'intara ya Muramvya akaba yasavye umugwi CVR kongereza ikiringo cyo gukorera i Muramvya kuko hari ibindi bibanza vyoba birimwo ibisigarira vy'abishwe. Umukuru w'umugwi CVR nawe Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye yabanje gushima abagize ico bafasha umugwi CVR muri ico gikorwa, aho akavuga abajejwe intwaro hamwe n'abene gihugu bafashije mu kwerekana aho ibinogo rusangi biri hamwe no gushinga intahe. Aho agashimira n'inama nshingamateka na nkenguzamateka kukungene zamaze baba hafi mu gukurikirana ibikorwa vyabo. Ndishimira n'icegera ca mbere c'umukuru w'urwego rw'inama nshingamateka yashitse hano kugira yifatanye natwe, arungiswe n'urwego rw'inama nshingamateka si ubwa mbere. Uyu nawe uyu mupfasoni mu mukomera amashi. Ndabivuze badushigikira, ari Muyinga barashikayo, ari mu Rumonge barashitseyo, ari Makamba barashitseyo. Mu majambo make ni inzego zikurikirana hafi na hafi ibi bikorwa dushinzwe vyo gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi. Umukuru w'umugwi CVR ati ico twabwira abavyeyi ubu nuko ivyo twaciyemwo bikwiye kuba kirazira. Ati kandi vyabaye vyagira ababikoze gusa ntibikurikirane imiryango yabo, nayo abarundi bige kwakira ukuri kuko ariko kubohora. Dusaba ibintu bitatu abarundi bifuza amahoro, bifuza ukuri kudufasha gushinga inkingi zo kunwanisha abarundi. Icambere ndabasavye ni iki: ntazogira umuntu numwe yaba umuhutu canke umututsi canke umutwa avuga ko CVR iri kwirazura kaboze. Uzokivuga canke ukikivuga amenye ko ariko arakomeretsa ujya mupfakazi, ijya mfuvyi, ijya miryango yose yabuze. Ica kabiri tubasaba
abakoze ubwicanyi bakiriho niba babishobora, niba bubaha Imana, niba bubaha ikiremwa ca zina muntu naho bakoze ibidakorwa, kuko umuntu yaremwe n'Imana, ese buke buke bogira intambwe nshasha bakiga gusaba ikigongwe igihugu baciye ku Mana imiryango yabuze. Ico turakigarukako kuko nta kintu kibi nk'umuntu abantu batandukanye bose bazi yishe asezereye isi adasabye ikigongwe Imana, adasabye ikigongwe igihugu, adasabye ikigongwe imiryango yabuze. Abana nibareme, nta mwana akwiye kuzira ibyo se yakoze, ntiyari bwavuke, ntibamugishije inama. Ibyabaye ibyakozwe n'uyu canke n'uriya bikwiye kwagira uwabikoze, ntibikurikirane umupfasoni wiwe, abana biwe, abuzukuru biwe, kuko uwo yabikoze ntiyagirishije inama uyo muryango wiwe. Mwijambo yashikirije abaraho icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka amaze kubasaba kumara umunota bibuka bahitanywe n'ubwo bwicanyi, yaribukije igikorwa umugwi CVR ujejwe, ati ntujejwe guca imanza ariko nuwo gushira habona ukuri hamwe no kunywanisha abarundi. Ati kw'izina ry'inama nshingamateka turashima ibikorwa birangurwa n'umugwi CVR kandi turawuteye intege. Igikorwa ujejwe byo kurondera ukuri kuzoshikana kwihangiro ryo kunywanisha imigwi yose igize abene gihugu b'u Burundi, hagakomezwa amahoro n'iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwirizwa agenga igihugu cacu. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro ciwe, batumire bahire umwe wese mwiteka Imana yamuhaye. Twagira nk'uko twama tubigira, tubanze tubibutse ko uyu mugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi washinzwe hisunzwe amasezerano y'amahoro yatewe kumu n'abarundi kw'igenekerezo rya 28 Myandagaro 2000 mu gisagara ca Arusha mu gihugu ca Tanzania. Muri ayo masezerano abayateye ku mukono bariyemereye yuko amatati y'u Burundi ahagaze ahanini ku ngorane za politiki, izo nazo zigafatira cane cane ku njyane z'amoko, ariko bivuye ku mbuto twovuga ko itari nziza yagiye ibibwa ngaha mu gihugu cacu n'abaje. Hariho abavuga ko bari baje gusirimura, sinzi ko vyari ivyo, ariko tumenye ko ari imbuto uno munsi twovuga ko ari mbi, ko yatumye abavukana bicana, ituma abonse rimwe bacanamwo. Ikibabaje nuko abahuye n'ivyo vyago benshi cane cane ari abene gihugu basanzwe, nk'uko muhejeje kubibona mu kanya. Abanyagihugu bataharanira ivyicaro vya politike, bamwe rero barishwe nk'uko uwuserukira umugwi CVR yahejeje kubivuga. Bamwe barishe ubwabo, abandi bicwa mu kivunga, hari n'abiciwe ababo, ivyabo biranyagwa, abandi nabo baromoka bahungira inyuma y'igihugu. Imitima y'abahuye n'ivyo vyago bagacika kw'icumu ntiyigera yibagirana gato ibijanye no guhohotera agateka ka zina muntu. Ivyo bigatuma bagira agahinda, bibaza ibibazo batari buronkera inyishu. Turabizi naha cane cane urugwaruka ruri ngaha, eka mbere n'abo tunganya imyaka, benshi n'uno munsi ntibararonka inyishu
ku bibazo vyotuma tubona ibisigarira bingana gutya tukumva ko vyatowe mu binogo usanga ari vya binogo rusangi. Izo nyinshi gushika uno munsi nta numwe ashobora kuzironka. Kubera ico rero imwe mu ntumbero nyamukuru z'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe niyo gutohoza no gushira habona ukuri ku mabi y'agahomerabunwa yakorewe ikiremwa muntu hamwe n'amategeko mpuzamakungu yarenzwe ko kuva igenekerezo rya 26 Ruhuhuma umwaka w'1885 gushika kwigenekerezo rya 4 Kigarama umwaka w'2008 intambara irangiye. Ariko ico dusabwe twebwe turi ngaha eka n'abaciye aho uyu mugwi severe wagiye uca hose eka n'abarundi bariko batwumviriza aho bari hose nuko twomenya nk'uko urongoye umugwi severe yabishikirije ko severe atari umugwi ujejwe gucira urubanza uyu canke uriya ahubwo kujejwe gushira habona kahise k'igihugu cacu c'u Burundi no kunywanisha abarundi. Padiri yabivuze neza. Uno munsi hari abashobora kuba barakoze ibiboba bakiriho, turaza kubigarukako, vyobabera vyiza bafukamye bagasaba imbabazi, turaza kubigarukako. Umugwi severe ufise kandi intumbero yo kugera kure mu kwerekana uburyo bwo gushumbusha mu gufata ingingo ibereye ku muntu umwe canke muri rusangi. Nico abahohotewe ubwabo n'ababo inshuti n'igihugu cose barindiriye mu gusubiza hamwe imitima yakomeretse atakuvangura. Ntihagire uwiyumva ngo ibi biraba aba ngo jewe ntibindaba, nta kuvangura. Gutyo umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uzoba uterereye bimwe biboneka mu kunga imitima kuri kahise kadasobanutse kandi kababaza imitima. Kuri iyo mvo umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi utegerezwa kwerekana ishaka kandi nyakubahwa murongoye severe nawe musangiye ivyo bikorwa gushika ino saha abarundi barashima kuko iryo shaka muriko muraryerekana. Mukomere ku muheto ariko murasabwa no kubikora mwihangana kuko turabona ko kwama mu bikorwa nk'ibi bishobora gutuntuza umutima. Turabasabira ku Mana ngo ikomeze kubaha inkomezi kugira ngo kwa kuri muzogushitse namwebwe mudahungabanye. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yarasavye kandi ku izina ry'inama nshingamateka abagize uruhara bose muri ubwo bwicanyi kwisuzuma kwigaya hanyuma bagasaba imbabazi. Boneyeho akaryo ku izina rya nyeniteka arongoye inama nshingamateka ku izina ry'abashingamateka batowe n'abenegihugu eka no ku izina ryanje nyene uno munsi turi kumwe namwe ko kwemeza ko inama nshingamateka ishigikiye ko uwo mugwi worangura ibikorwa vyawo worohewe kandi ufise n'ubwigenge bukwiye. Twumvise aho Muramvya n'abandi bavyumvise ko ibi binogo ari vyinshi, basavye ati muraguma ngaha ariko sinzi ko bizohava biborohera. Mugabo ico nakuye mu ijambo rya nyakubahwa Buramatari arongoye intara ya Muramvya mbere twama twumva n'ahandi nuko bose bahuriza ku kuvuga bati turabona umugwi severe ibikorwa uri kurakora, gutyo rero tuwushigikire. Mu kuwushigikira tuwuhe umwanya wo kugira kwa kuri kuzoboneke vy'ukuri ari ukuri kwikwiye nimba no bivucikiriza gutyo.
ba nyakubahwa mwese batumire bahire umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Inama nshingamateka ifise uruhara ntangere mu gushigikira no gutsimbataza ibikorwa vy'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi, hambavu y'ibikorwa vyo gutora amabwirizwa hamwe no kugenzura imirimo ya leta. Inama nshingamateka ni urwego rushikiririzwamwo ivyiyumviro bitandukanye bigaharirwa ko ku neza y'abenegihugu. Turateye akamo rero umugwi severe kugira uzorangura ivyo utegerezwa kurangura, kugira ngo ufashe mu kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi bose. Iyo ni inzira izofasha mu gutsimbataza ubumwe n'amahoro mu Burundi. Inama nshingamateka irateye akamo kandi uwo wese yagize uruhara muri ayo mabi yakorewe abarundi ko yokwisuzuma. Nari nabivuze ndabigarukako, hariho abakiriho kandi noneho ababikurikirana ku munsi baragenda babishikiriza, akigaya maze akanasaba imbabazi abarundi bose, kuko ibi vyabaye gwaruka muri ngaha ntibikabe kugira mugire igihugu mukuriramwo, kugira mugire igihugu ejo namwe muzorongora atamarira kirimwo. Ari naco gituma na nifadikanije n'abandi, Padiri yabidutanguriye, abandi basengesheje babidutanguriye, urongoye intara ya Muramvya arakurikira, urongoye umugwi severe arakurikira, nagira nifadikanye namwe, nifatikanye n'indongozi z'igihugu mu gusaba kuwe wese yumva yuko hari ico yakoze yosaba imbabazi, gutyo ya mivumo itera ikurikira Uburundi kumwe babivuga ihagarare, kuko hari ikigongwe nta mivumo isubira kuduga. Aka kamo rero ndagateye uwo wese anyumva. Erega ni naho uwo muntu nyene azoba ateye iyo ntambwe yo gusaba ikigongwe, nawe azokwiyumvamwo amahoro mu mutima wiwe, bigatuma nabo yasavye imbabazi bashobora kuzimugirira. Babitubwiye, uwashikiwe n'ivyaga aronse ubumusaba imbabazi nawe ku mutima biramuremesha, ntiyoreka kuzitanga. Banyakubahwa mwese, igihe nk'iki ntikiba ari igihe co kuvuga amajambo menshi. Igihe nk'iki ntikiba ari igihe co kuvuga amajambo menshi, arico gituma nagira ndangize rino jambo nsaba abarundi, abenegihugu bo badutoye kugira ngo tubaserukire, ko bokwama bitwararika gushigikira amahoro n'ubumwe, twirinde ibidusamaza n'ibiducanishamwo muri iki gihe turiko turarangura ibikorwa biduteza imbere. Muri ivyo birori hakaba harakozwe n'umugigwa wo gukaraba, kuko ababuza babo ico gihe batashobora kubaririra, kubagandarira ndetse no kubagandukako. Ngaho nyene muri komine ya Muramvya, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yarishikiye ahari ibinogo rusangi vyazuwemwo ivyo bisigarira vy'abantu mu murima w'ibitoki. Bukeye bwaho kw'igenekerezo rya 25 Nyakanga uyu mwaka w'2021, igikorwa nk'ico cararangutse muri komine ya Gisozi mu ntara ya Mwaro. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa Abel Gashatsi, ari kumwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Denise Ndadaye. Naho nyene bikaba vyatangujwe n'amasengesho yagizwe n'umupatiri, umupastori hamwe n'umushehe. Mw'ijambo yashikirije abaraho, umukuru w'umugwi CVR Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye yamenyesheje ko ngaho Mwaro bazuye ibisigarira vy'abantu bagera ku 198, amajana 756 batowe mu binogo rusangi bigera 9 Igisozi,
322 mu binogo rusangi indwi muri zone ya Makamba mu Rusaka hamwe na 20 mu binogo rusangi 2 muri komine ya Kayokwe. Nawene mu vyo yasavye akaba yashimikiye cyane ku Kigongwe. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yarashimikiye ku izina ryo kwitwa ubwo bwicanyi bwahitanye izo nzirakarengane, asaba ko abahitanywe n'ubwo bwicanyi bokugwa ko iceyi cyo kwitwa abamenja. Turamutse dukoranira hamwe kugira dusabire twongere twibuke abacu bagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, tukaba duhegereye no gushyikirizwa n'umukuru w'igihugu w'ukuri no kurekuranira severe aho ugejeje ibikorwa. Dufashe aka kanya kugira duhoze ubwa mbere Uburundi n'Abarundi babuze intwari. Turahojeje kandi imiryango yabuze ababo, imfuvyi n'abapfakazi bashyizwe mu kangaratete bakabura ayo bacira n'ayo bamira, banaronke akaryo ko kunamira ababo bagandaguwe. Ndabasabe kandi mwigore abicaye mu byubahiro byanyu, muve hasi dufashe umunota umwe twibuke izo nzirakarengane. Mu biganiro biheruka gutunganywa n'inama nkenguzamateka mu ntumbero yo kumenya neza ukuri ku byabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri n'izina ryohabwa ubwicanyi bw'ico gihe, abitabye ibyo biganiro bava mu mirwi no mu mihingo itandukanye barashinze intahe ku byabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, haba mu majambo canke mu nyandiko. Ibyo basabye cyane cyane ni ibi bikurikira: ubwa mbere, kwita ihonyabwoko ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri bwakorewe umurwi w'abantu bo mu bwoko bw'abahutu, hisunzwe integuro yabwo, ingene uburyo bwa leta bwakoreshejwe mu kwica aho yari ijejwe gukingira, n'ingene abishwe basobanurwa mu bandi hisunzwe ubwoko bwabo. Bwa kabiri, kwisunga amategeko y'igihugu n'ayafashwe ku rwego rw'amakungu mu kwiga no kumenya icokorwa ku bijanye n'iryo honyabwoko. Ubugira gatatu, gusanasana imitima y'abahuye n'ayo makuba, na cane cane kubakurako izina ry'ubumenja. Naho nyene muri ivyo birori bikaba vyasozerewe n'umugigwa wo gukaraba, banyakubahwa bari bavyitavye bakaba bararonse n'akaryo ko kuja kwirabira ahari ibinogo rusangi vyakuwemwo ivyo bisigarira vy'abishwe. Aha hakaba ari naho dusozerereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.